n'ubuhe. Bwa mbere rero ubutumwa bw'ikangara y'Imana, igikorwa cya papa cy'ikangara y'Imana kumwe n'ibikorwa byose bya papa n'ibikorwa bya ekleziya nta kindi bigamije atari guteza imbere ubutumwa bwo kumenyesha inkuru nziza gushika mu nzika yayo kugira ngo abantu bemere bimwe bishemeye atari ukureremba hejuru nk'uko biboneka mu bakristu bamwe bamwe. Ni ukugira kandi ubwo butumwa bukingire abemera bose na cyane cyane abakristu inyigisho z'ibyaduka zo mu isi ya none n'amadini y'ibyaduka azarwanya n'imyifato n'imigenzo myiza y'ubukristu. Ubwa kabiri ubutumwa bw'iremesha ikangara y'Imana. Mu kirundi bavuga ngo ikiruhuko kiri gito kandi riba hasi. Abana bari mu ikangara y'Imana batamenyeshejwe indero runtu na rukristu bakiri bato byobagora gushika mu ngero bakigendera mu buntu n'ubukristu n'ibanga. Nico gituma twoshikira cyane tukaranga mutima y'iremesha z'ikangara y'Imana kanatsinda ngo nta utanga adafise. Indemesha z'ikangara y'Imana zogerageza twogerageza uko dushoboye ngo abana batujejwe bakurane umutima wo kwitanga mu butumwa bwo gukwiza hose inkuru nziza. Hariho guhimiriza ikangara y'Imana kwegeranya amashikanwa agenewe ikigega rusange cy'ubutumwa bwa papa bwo gufasha mu butumwa bw'abana ku isi yose. Iryo shikanwa ritangwa ku munsi mukuru kumenyekana k'umukama wacu Yesu Kristo biciye cyane cyane muri rwa rugendo rw'abaririmbyi b'inyenyeri. Na rero tugomba gushyiramo mu bana gukora umutima wo gufashanya no kwitanga ngo turondere icofasha abandi bana ku isi yose biciye muri ubwo butumwa bw'ikangara y'Imana. Ubwa gatatu gukunda ibikorwa. Duhamagariwe gukundisha ibikorwa ikangara y'Imana kugira umwana muhira yerekane ko ari icyo atandukanyije n'iyindi n'abandi bana kuko akunda ibikorwa kandi yitwararika ko muhira agakunda kwiga mu ishuri kugira ngo azoze kugira akazoza keza azobera umukiza isi n'uburundi bwacu. Ikangara y'Imana rero kuva rwose batisimo boyibutsa ko yabaye umenyesha inkuru nziza. Tumenye ko ku isi hagira abantu bakeneye inkuru nziza ejo cyangwa hirya y'ejo ko bahamagawe kujyana mu muco w'inkuru nziza gushika iy'isi igarukira nk'uko papa wacu Yesu Kristo abidutegeka kandi yabitubigishije. Rero kuno bamirara gusaba umutima usa n'uwa Yesu tugira umushaha usa n'uwawe. Turashakira rwose wa Yesu tugira ikigongwe. Yesu Kristo aratubwira ati nimugende mukwire isi yose mushikire ikiremwa cyose mumenyeshe inkuru nziza. Juvenale turashakanya Musenyeri Anselme Nishimye bigatuma wagize Kirangozi mw'iremesha bagendanye badushyigikiye nayo ukuntu ubutumwa burangurwa n'iremesha mw'idiyoseze Kirangozi. Intumbero y'ibikorwa bya papa n'ukurimo gukuza no kubyura mu bantu bose umutima mwiza ngo bamenyeshe inkuru nziza. Wabadagwiciriye mu kanwa bamenyesheje inkuru nziza. Nitavye
Kiliziya yacu y'Uburundi, banyakubahwa abasaserdoti mwese muri hano, banyakubahwa b'Imana mwese, banyakubahwa ndebesha z'ibikorwa bya Papa muri hano, muri kino kiringo turi kumwe n'indebesha y'ibitanga y'Imana, ni Mama Noelina Kanawera asanzwe ari mu muryango wa bene Bernadetta. Turi n'akanyamuneza ko gukenguruka ubwa mbere ko nyakubahwa umuyobozi w'ibikorwa bya Papa n'abasangiye ubutumwa mwizihiye umuryango wa Diyoseze ya Ngozi kugira ngo dushobore kubabwira ingene dusanzwe dutunganya ubu butumwa bw'indebesha n'ingene igikorwa gikora mu muryango wa Diyoseze ya Ngozi. Natwe rero nagomba ndabamenyeshe nza kwivuga mu bice atari byinshi ingene dukora kino gikorwa. Ubwa mbere ndababwire abasanzwe batunganya ubwo butumwa, nongere ndabamenyeshe ubugira kabiri ingene ubu butumwa bukorwa muri Diyoseze yacu ya Ngozi, hama nze kuboneraho kubabwira ingene ibikorwa dusanzwe dukora neza bigatungana. Muri Diyoseze yacu ya Ngozi, ubutumwa bw'ibikorwa bya Papa muri rusange harimo igikorwa cy'ibitanga y'Imana twatangiye kubwinjiramo neza na neza inyuma y'ikete ry'icyubahiro w'Episkopi Gervase Mubusa yashikirije umuryango w'abakristu, abasaserdoti barongoye amaparuwasi hamwe n'abarongoye imibano y'abihebeye Imana muri Diyoseze yose mu kwezi kw'icyenda mu mwaka w'2002. Muca mwumva yuko nk'uko barahejeje gutanga ikiganiro yaratubwiye yuko ubutumwa bwashitse bw'ibitangara cyane cyane y'Imana aha mu gihugu cy'Uburundi mu mwaka w'1975 buzanye na nyiricyubahiro Musenyeri Mikaeli Birahaga arongoye Diyoseze ya Bujumbura. Hama inama y'Episkopi igaca yemeza yuko bwotunganywa mu madiyoseze yose mu 1885 n'Ingozi ubwo butumwa twagiye tubukora. Mugabo rero kugira ngo dufate umuyindi ufatika neza, byatangiye kuri iyo sango ndababwiye mu kwezi kw'icyenda mu 2002. Ubwo butumwa rero bw'ibikorwa bya Papa aca nyiricyubahiro w'Episkopi awushinga umubikira Mama Bruna Kiyaini wo mu muryango w'abo bita Sœur Mariste. Uwo nawe aca araburambura gushika mu mwaka wa 2012 asubirwa n'ubundi mubikira basanzwe bari mu muryango umwe Mama Christiane Nshimirimana. Hama uwo nawe arangije ikiringo bari bamushinze bakawushinga Mama Christine nawe ukomoka muri uwo muryango w'ababikira Sœur Mariste. Mu 2015 uwo Episkopi yaciye ashinga ubwo butumwa abasaserdoti basanzwe bibukira umuryango wa Diyoseze hamwe n'abandi basaserdoti baje kurangurira ubutumwa muri Diyoseze ya Ngozi nk'abasaserdoti babwingirizwa bamwe twita Diakono. Ubu rero guhera mu 2015 abasaserdoti bategura ubwo butumwa bakabutumbereza n'abasaserdoti basanzwe barangurira basanzwe bibukira umuryango wa Diyoseze hamwe n'uwihebeye Imana n'ababwira komite y'ibitunganye. Inyuma rero y'umwaka w'2015 uzogenda gushika ubu, abasanzwe batunganya ubwo butumwa gushika muri kino kiringo ni jewe nyene Musenyeri Anselme Nikibyicegera cyo Episkopi nsanzwe meze umuhuzabutumwa w'ibyo bikorwa Directeur Diocesain. Hanyuma na Padiri Philibert Imana asanzwe araba igikorwa ca Papa Petero Mweranda, na Padiri Damas Niyokindi asanzwe araba igikorwa cyo gukwiza hose kukwemera Pasteur la Foi, na Padiri Emmanuel Niyonzima asanzwe araba igikorwa cyo kwitanga y'Imana, na Mama Felicita Mbonyibuka wo mu muryango w'Inshoreke za Bikira Mariya asanzwe araba abagwana n'abihebeye Imana
babwiza hose ukwemera. Abakora rero ubwo butumwa iruhande yabo bahise bakabutumbereza bakabutunganya. Muri kano gatabo urupapuro rwa 15 ka gatabo ubuhejeje gutanga ikiganiro yatwibutsa kateguwe n'ibiro bisanzwe tubereza ubwo butumwa ku rwego rw'igihugu. Urupapuro rwa 15 handitswe ngo indemesha y'ibikangara y'Imana n'umukristo afise umutima w'umuvyeyi. N'umukristo afise kwemera, akunda gusenga kandi akunda umuryango w'Eklesiya. Rero muri diyosezi ya Ngozi indemesha ya mbere y'ibikangara y'Imana ni nyir'icyubahiro umwepiskopi wa diyosezi, kuko n'umukristo afise umutima w'umuvyeyi kandi afise ukwemera, akunda gusenga, agakunda n'umuryango w'Eklesiya. Nicyo gituma nk'umuvyeyi umwepiskopi nyene aheza agatanga intumbero aha abandi bose baheza bakagenderako. Nyir'icyubahiro umwepiskopi araheza agafata ingingo nk'akarorero kutagiye ntanga, yarabwiye arafata ingingo zitunganya ingene amafaranga y'ibikorwa bya papa no kubwiriza hose ukwemera atangwa yose yoheza abasanzwe bajejwe iryo sanduku bagaheza bakaritunganya bagenda bajya inama hama kisigira abo yashinze ubwo butumwa. Ni nacyo gituma ibiza bikoroha ingene amahiganwa yose aba yabonetse aheza akegeranwa, aheza agashika iyo aja bitagoranye. Hama mbere n'abarangura ubutumwa bagaheza bakaronka n'icyo baheza bagakoresha ku butumwa, kuko ubutumwa bwose burakenera n'amafaranga n'aho ariyo yamajije. Nacyo gituma muranabibona n'uno munsi ingene twaje turi mu kubwiye w'indemesha zishika 47, harimo abasaseredoti, abafurera, ababikira n'abandi bakristu barayiki. Indemesha rero ya mbere ni nyir'icyubahiro umwepiskopi yiyumva ngo ubwo butumwa mu gufata ingingo zituma abo ashinga ubutumwa baburangura batekaniwe kandi akabagirira icyizere mu byo bashinzwe kandi akajya bakurikirana akongera akabafasha mu bikenewe byose. Indemesha kandi nk'uko twabyumvise araheza agaca abapadiri mukuru wa paruwasi hamwe n'abandi basaseredoti basangiye kurangura ubwo butumwa, akizigira abo ajejwe bagaheza bagakorana neza kugira ngo ubwo butumwa butere imbere. Indemesha kandi ni abihaye Imana nabo nyene biboneka ko bamaze gusigurirwa ivyo bikorwa bya papa bikwiza hose ukwemera muri rusange hamwe n'icyo gikorwa cy'imikangara y'Imana, nabo ubu muri diyosezi ya Ngozi bariko barafata intumbero nziza yo guheza bagakora icyo gikorwa. Murabona mbere hari hato yihebeye Imana araheza aze kubabwira ingene aho biteye, mbere muca mubona na ka kabuto keza nyakubahwa muyobozi w'ibikorwa mwaza kuba muri diyosezi ya Ngozi ko kariko karatangura kwama ivyamwa kandi ivyamwa biboneka. Abakristo barayike rero kandi basanzwe muri diyosezi ya Ngozi murababona uno munsi twazananye nabo basanzwe arabigisha barezi, kubera yuko aho duheruka kuja ubusozera y'amayubire nyabwinshi ane hari Bujumbura pe twajanye n'urwaruka rw'abakiri bato, uno munsi twagiye tuzana n'indemesha zikuze z'abasanzwe arabigisha barezi mu mashuri basanzwe barimo bamwe n'abayobozi abandi abigisha. Mbere turi kumwe n'abasanzwe baserukiye ubwibukamana bw'abasirikare n'abapolisi nabo nyene basanzwe bakora ubutumwa bw'ikiro cy'indangagaciro n'abakristu b'Imana kandi bakabidemesha. Ingene rero ubwo butumwa bukorwa muri diyosezi ya Ngozi neza wa mugwi dutunganya n'abariko babwira ubwo butumwa
gutuma twebwe kutumviriza muri diyoseze murimo b'abasaseredoti bane n'ababwiriza hamwe n'umuriro w'Imana turaheza tukagira ikirangaminsi tukagira inama twisunze indinganizo ibisanzwe yavuye mu biro biterwe ubutumwa ku rwego rw'igihugu twisunga iyo ndinganizo hamwe n'indinganizo ya Eklezia imbere y'isi yose. Hanyuma muri iyo ndinganizo icyo dukunda gushimikirako ni ukugendera amaparuwasi tugatunganya inyigisho ndemeshabutumwa tukazitunganya tuziherekeza mu mirimo itandukanye cyane cyane duhereye ku basaseredoti abihereye Imana hamwe n'iyindi migwi irangura ubutumwa muri paruwasi. Kugira ngo tunganye neza ubutumwa bwo guhimbaza wa munsi mukuru wa Epifaniya giherutse mu kumenyekana k'umukama wacu Yesu Kristo hamwe n'igikorwa cy'abaririmbyi b'inyenyeri baja kumenyesha inkuru nziza mu muryango wa muntu wa diyoseze ujejwe kubitumbereza ubwo butumwa. Twarakoranye mu kwezi kw'icyenda igenekerezo rya 15 turagira ikirangaminsi turaheza dushinga yuko mu kwezi kw'icumi tariki 8 tariki 15 ubwa mbere dutegekanya inyigisho z'abihereye Imana mu ntara z'ubutumwa z'umwungere Vikariya Episkopo uko zisanzwe ari zimwe muri diyoseze ya Ngozi. Izo nama zahuriyemo abasaseredoti n'abihereye Imana. Mu kwezi kw'icumi naho ku igenekerezo rya 12 habaye inama y'iremesha z'imikangara y'Imana zisanzwe ziri mu maparuwasi atandukanye agize diyoseze ya Ngozi uko ubugiye igitigiri cy'amaparuwasi 30 hamwe n'ubwibusamana bw'abapolisi n'abasirikare. Gusa rero turatumbereza ingene tuzotunganya icyo gikorwa cyo guhimbaza umunsi mukuru wa Epifaniya no gutunganya igikorwa cy'abaririmbyi b'inyenyeri. Ibyo tugejeje kubitunganya nk'uko turaheza tukagira ikirangaminsi cy'ingene tuzogendera ayo maparuwasi kugira ngo tubasange ku kivi aho basanzwe baba kandi tubonereho kubaremesha. Rero muri icyo gihe twagendeye tukagira icyo kirangaminsi muri diyoseze ku igenekerezo rya mbere y'ukwezi kwa mbere mu 2023 n'uno mwaka nyine twarahavuye turagendera amaparuwasi atari make ntihajya mwagiye mushaka urabona turarungika n'amafoto tubamenyesha ingene igenda. Ubu twaragendeye paruwasi ya Musenyi kandi twama tugenda turi babiri aho Musenyi hagiye jewe nyene Musenyi Anselme na mama Rosalia Niyonsaba asanzwe aje ubutumwa muri biro patorale. Muri paruwasi ya Nyamurenza naho hagenda Padiri Emmanuel Diyosima hamwe na mama Christine Bonyibuka. Paruwasi ya Bwisani naho hagenda Padiri Damasi. Paruwasi ya Muraniro naho hagenda Padiri Privato. Mu kwezi kwa mbere nyene tariki ya 19 y'ukwezi kwa mbere Padiri Emmanuel agendera paruwasi ya Gatara. Padiri Privato agendera paruwasi ya Gasenyi ariko na mama Rosalia. Paruwasi ya Rwarangabo nayo yarahavuye igendamo Saint Anselme Kiyije azari n'abihereye Imana abandi bane. Na paruwasi kandi ya Gicumbi Padiri Damasi yongera kugenda ajanye na mama Besirike Bonyibuka. Ubwo butumwa rero iyo turamutse tugiye mu maparuwasi turaheza tukabonana n'imigwi iserukira abandi. Tuba twamaze kubimenyesha imbere y'igihe amapadiri mukuru agaheza akabegeranya. Icyo gihe mu maparuwasi naho tuba tugiye kwereka intumbero y'ingene baheza bakegeranya ubugwaruka bagaheza bakarufasha cyane cyane mu kuruba hafi. Iremesha zose zigafata tukazereka intumbero y'ingene boheza bagategura ya manama n'ingene boheza bakayategereza. Tukereka iremesha zo mu paruwasi zoheza zigategura ya mafunguro y'abana. Tukabereka ingene abo bana
bose bakaza barabashikiriza inyigisho nk'ashikamere tukabereka ingene b'abana basanzwe bari mu bikangara bose bakaza bararonderera Yesu abandi bana tukabereka n'ingene bose bakaza barabigisha gusoma Bibiliya bakabereka n'imyifato ibereye abana kandi bakabitwararika gukunda ishure kuko uwo mwana cyane cyane muri uno mwaka turi muri cya kiboke twageze uwabagiriwe wese mu mutima wa Yesu Kristo umwana wabagiriwe wese mu mutima wa Yesu Kristo kandi ku ishure abo bana rero iyo tugiye kubaremesha tubereka intege z'ingene beza bakabafasha turaheza turagenda tuza turaraba n'igikorwa nyamukuru cyane cyane kizofasha iterambere ry'abo bana eka mbere y'imiryango yabo kuko muri diyoseze ya Ngozi muri iki kiringo twarabonye yuko abo bana tuzobigisha gusenga gusa tuzobigisha kwiga gusa mugabo kandi tubamenyereza no kwiga kwitunga mu bikorwa by'iterambere ubu muri diyoseze harafashwe umugambi n'intumbero y'uko abo bana tubamenyereza kugira ibitungwa mbere twahereye mu gitungwa cy'ingurube ubu hari n'amaparuwasi ane amaze gutangura gufata umurongo wo kubishyira mu ngiro umutumba wose tukawuha ingurube zibiri hama abo bana bakazogenda baza barahererekana muri sirene de solidarite uwaragiye iyo ngurube ari mu mikangara y'Imana agaheza iyo ngurube zayo agatwara icakabiri cy'ibirayi ikindi cya kabiri nacyo kigaca kigenda gufasha abantu hama iyo ngurube nyina w'ivyo biruguru igaca igenda ku paruwasi ikazoja mu kigega cyo gufasha abana batishoboye iyo ntumbero rero niyo mbese tukiyumvira yuko izobandanya ifasha kandi biriko biraza kuko mu maparuwasi ane biraboneka yuko bariko baratangura kubyitwararika neza ibikorwa rero abo bana bahise bagakora muri diyoseze ya Ngozi harimo na cya gikorwa cyo kwegeranya amashikanwa ahise akagenda kuramya abandi bana icyamwa rigaheza rikaboneka mu muryango wa diyoseze ya Ngozi kuko muri uno mwaka w'2022 abana bayegeranyije amashikanwa ashika miliyoni 60 kandi mu mwaka uheze naho hari habonetse miliyoni 46 tukabona ko umwaka ku mwaka hari kugenda cyiyongerako umugabiro bigaheza bigahera muri ka gikorwa cyo gusenga rero ndagomba ko basabye yuko tuza kugabura umwanya bampaye babwengere dukora bino bikorwa muri diyoseze ya Ngozi sabe rero kuno yigirira Imana abese cyangwa cya butumwa kuko mu muryango w'Imana nk'uko Pawulo Mana yabitwigishije iyo abihaye Imana batabishyizemo uruhara igikorwa cyose mu muryango w'Imana ntigeza gutera imbere reka rero sesaba uwihereye Imana nawe abamenyeshe ingene ibyo bikorwa babikora n'ingene icyo gikorwa kiriko kiratera imbere rero amajambo yanje ari mu birenge reka mpaguruke kugira ngo ndayabone arakoze cyane nyakubahwa musenyeri mu gushikiriza uko ubutumwa bw'iremesha ubwiza hose kugira diyoseze ya Ngozi buriko buragenda ni by'ukuri bugeze ku ntambwe turiko turashima yababwiye uko byagiye biratambura nkabona rero yuko guhera uyu mwaka hoho biriko birafata umurongo mwiza cyane rwose numvise ukuntu bafashe umwanya wo gufata ibintu bitandukanye kugira ngo basigurire ubutumwa bw'igikorwa cya Papa kugira ngo bashobore kubyitabira cyane cyane igikorwa cy'imikangara y'Imana rero nta twebwe abihaye Imana kiriya gikorwa kigira gatanu urunani rw'abasaserdoti n'abihaye Imana
bajejwe kuremesha bose ubwo butumwa bwo kubwiriza hose nziza twarabonye yuko dutangiye kubyinjiramo bikenewe cyane rwose cyane cyane mu kuremesha igikorwa cy'imihangara y'Imana. Muri diyosezi ya Ngozi hari iparuwase yagira ababwira paruwase nka komite abamambe bagize komite bagiyemo kugira ngo babafashe abandi gutahura icyo gikorwa ubwo butumwa. Twebwe rero muri diyosezi ya Ngozi natwe hariho paruwase twagiyemo nk'abihaye Imana tugiye gufasha abana gusabiriza ururirimbo rw'inyenyeri. Twagiye muri paruwase ya Mwungere Mwiza aho bamenyereye izina rya Basubizi. Ubwo butumwa tumaze kujamo, inyuma y'ubwo butumwa barashinze intara. Ni paruwase yegereye isoko kuko twaragiye ntitwaca mu mihana gusa kuko n'abakirisitu ngaho kenshi bataba bari mu mihana baba bari ku isoko. Twaraheje rero ko twagiye gusabiriza ururirimbo rw'inyenyeri, turagenda no ku isoko kubabwira ko nyene inyenyeri yabonetse kugira ngo bayakire. By'ukuri abana twari kumwe kuko twari abihebeye Imana bashika 19 turaheza turigabura mu migwi ine, bamwe bagenda mu mubano umwe abandi bagenda mu wundi mubano, hanyuma kwibarabara kuke bamwe bakagenda mu kuboko kw'iburyo abandi mu kuboko kw'ibubanza. Mugabo twese tukamera nk'abagendera hamwe tugenda nyine turasamiriza ururirimbo rw'inyenyeri. Warabona by'ukuri yuko abantu babonye abo bana kuko bari babimenyereye hariho bihindutse kubera abana bari bashyigikiwe. Ukabona yuko ushikiriye nk'abantu naho uririmbye akaririmbo k'inyenyeri ukabona by'ukuri yuko atari hari. Mugabo yunamura akabona uwihebeye Imana akazibona ariko ayisuruganya ku buryo wacibona nyine yuko naho wamengo yarindifera kuri abantu wacibona nyine akoze mu mufuko canke akayora mu byo adandaje akaduha. Hari n'aho twaciye ko kwigara bagiye kubona niba ngo somera agatabi nyine turagenda turaririmba aho iyo rigara ntacyo kwikazira yuko hararirimba bwa nta kinini twiyumvira kakoro. Mugabo ukanamuza maze ngo barimo ukabona arakoze mu mufuko baraduhaye. By'ukuri abana byarabaremesheje cyane rwose. Umubikira yaramenyereye muri iyo paruwasi kuko hariyo umubano umwe w'abihebeye Imana. Umubikira yaramenyereye kuba yerekeza, yaratubwiye ati ntabwo ngenda ndumwe. Hanyuma twashika ahantu ukabona nk'umuntu arafite isuri abana bakakigoroka bakaza basogeza kwintegeza kwa mase. Ni mugabo nanjye ko nari ndumwe narumva ko n'ingufu nyene ziriko ziragenda. Si mugabo uno munsi twumva yuko tureyera hariho indemesha nyinshi cyane. Ibyo rero byaratumye twumva yuko ubwo rugendo n'ubwo butumwa biriko biragenda neza. Hanyuma bamwe nyene bakava mu gihugu rero mu kubabwira ngo bagaruke. Twebwe twihaye karenziye tuzokoreraho kubera turaje n'ibindi bikorwa twari twaratunganije muri paruwasi umubyeyi dusanzwe turimo. Turabona yuko boba barifuza ko igihe cyose ku munsi wa gatandatu mu gihe bakiri kuri ubwo butumwa igihe cyose twogenda. Mugabo turabona yuko tutabishobokera ariko baradutahura. Nk'ubu rero ku itariki 25 tuzosubirayo gufasha muri ubwo butumwa. Kandi n'ubu aho turi tuguma tubona utumesaje batwandikira ati rero baguma batubaza ngo abihaye Imana bari hehe iyo abana bagiye bonyene. Urumva yuko ubwo butumwa babonye umuntu nyene yihaye Imana burya mutima mweranda gutanguza ico gikorwa uca kuri uwo watanguze
icyo gikorwa ntiyiheze cyane kuko baraheza abasaseredoti n'abihayimana bagaha igihagararo cy'ukuri igikorwa cyose cyo kumenyesha inkuru. Muri diyoseze ya Ngozi kandi murabona uru rugendo rweranda twagize, indemesha zaje, indemesha mu nyene ziri mu kibanza cyiza cy'uko bafise pehe bakoreramo kugira ngo bamenyeshe ubwo butumwa nyene bwo kwiga inkuru nziza, kuko n'abigisha abarezi uwo mugwi nawe twamusigira twibukije ko hari umugwi by'ukuri ugufasha rwose mu kukwiragiza inkuru nziza. None rero ejo mbere ku mugoroba twaragiye hamwe turibukanya umwigisha murezi, kuko abenshi twumvise ngo indemesha ndashobora kuba ndemesha ntazi ko niyo, kandi no muri aba barira hariho abatazi by'ukuri ko ari indemesha, ariko nagira ngo twibukanye ko twese turi indemesha. Ejo rero twaragiye hamwe ku mugoroba turibukanya by'ukuri ibikorwa by'indemesha n'ubutumwa bw'indemesha n'akarangamutima k'indemesha nk'uko nyakubahwa Padiri yatanguye inyigisho yagarutseho. Mu nani nagira ngo muze twayaze ejo twibukanya akarangamutima k'indemesha, nagira ngo ngaruke utuntu nka tubiri canke dutatu dutegerezwa kuranga indemesha kugira ngo iki kivugo cy'uyu mwaka ngo umwana wese yabatijwe n'umutima wa Yesu Kristo ku ishure, umuntu wese ari aho ku ishure yabe yibutsa abana kandi abafashe gushika mu ngiro icyo gikorwa. Twaribukanije yuko indemesha banabibwiye ko irangwa no gusenga kandi iritwararika gusenga kugira abo ijejwe. Burya ujejwe abantu ntugasabire uratangara bashobora kuba kuko nyene hariho abantu bashobora kubura nk'uko Yesu yitwararika gusabira ariwe, niko rero n'indemesha itegerezwa kwitwararika gusabira abo ijejwe. Indemesha kandi irarangwa n'ukumviriza. Uyu munsi abana barashonje cyane kumvirizwa kubera ko abavyeyi baguma barondera ubuzima, ugasanga nta mwanya bagira umwana. Rero umwana ntazi kumvirizwa ico arico, kugira ntazi ikiyago ico arico. Ubu indemesha rero irahamagariwe kwama iremesha mu kiyago abana, kandi ikibutsa n'abavyeyi ko ari indemesha ko bokwitangira cyane ubwo butumwa kugira ngo ingo zibe ekeziya yo haziko. Indemesha kandi nk'uko babitwibukije irahamagariwe gukundisha umwana ishure, kuko twarabonye yuko ubujuruju ari ubukene bwa mbere dutegerezwa kurwanya, kuko iterambere mu gihugu, iterambere mu ekeziya ntirishoboka mu gihe abantu atari bazi. Rero ubukene bwa mbere ni ubujuruju. Ijya nkuru nziza twibutsa ibikorwa by'ikigongo cyo ku mubiri usanga mu amatara kigabane cya 25 kuva ku murongo wa 31 gushika ku 46 tukumva ivyo by'ibikorwa by'urukundo byo mu mubiri twokora, niho uwizirikanye kushira mu by'umutima naho, kubera ko tuzi umuntu agizwe n'intare nyinshi ucavuga yuko nk'umwigisha murezi Yesu kumutubaza akabaza ati nari icucu wanyigisha ngo niwe. Uko niko azobwira umuntu wese yaroze ubutumwa bw'umurezi ahazi. None rero indemesha irahamagariwe cyane rwose kwitwararika ubwo butumwa. Kw'ishure kandi tukitwararika naho yoba ari kubera ko usanga bigoye gukorera impunga kenshi, mugana naho yoba ari tugakundisha abana igisabisho cy'impunga n'impunga gisumba ibindi bisabisho. Twebwe aho duherereye ishure turiko kugira ngo dukundishe abana impunga y'imisa, umunsi wose dufise impunga y'imisa hariho amakarase dutora kugira ngo iyo mpunga y'imisa ihererezwe abo bana.
byumvikana ko abo bana bari muri aya mashuri baca bumva ko uwo munsi ari uwabo bagaca bagira ingufu zo kuza mu nkuka y'imizi. Icyo rero twoza tugashirukana. Nuko rero indemesha murumva yuko igize ibintu byinshi cyane yokora kugira ngo ifashe abana. None rero mwebwe mwese muri ngaha twitwararike rwose kuremesha ngo twumve by'ukuri yuko twahawe ibanga ryo kuba indemesha, tubyitwararike ngo abana bakure rwose tubashikirize Yesu nk'uko bagiye barabitwibutsa ntitugire kibi. Nuko rero ingozi nuko tusanzwe twitunganya ngo bandanye musarira murumva yuko harimo ibitugoye bitari bike, mugabo kandi dufite umwizero ko Imana izobandanya gufasha ubwo butumwa kandi tukabandanya bukora neza. Murakoze.